Iyi mwumvanira ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. N'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi. Alois Bigirimana niwe yateguye. Mwaramutse Jeffrey, mwaramutse abaduteze amatwi. Turayahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu baharurwa mu bihumbi ejo ku munsi w'Imana barakoze imyiyerekano hano i Washington DC no mu bindi bisagara bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basaba Congress ya Amerika gufata ingingo inyuma y'ubwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho buhitiye mu bisagara bya Uvalde muri leta ya Texas hamwe ni Buffalo muri leta ya New York. Ashikiriza ijambo amasinzi y'abari muri iyo myerekano, umukuru w'igisagara ca Washington DC Muriel Bowser yavuze ko aho byakabereye ari kera ubu bwicanyi bubwirizwa guhagarara. Ndavuga nk'umuyobozi w'umujyi, nk'umubyeyi, kandi ndavugira miliyoni z'abanyamerika n'abame y'Amerika basaba kongera gukora akazi kayo. Kandi akazi kayo nako kuturindira abantu urugomo rukoreshwa imbunda. Aha ni mu gihe umugwi w'abasenateri bava mu migambwe y'abademokrate n'abarepublikane ejo ku munsi w'Imana nabo bashikirije intambwe bumvikanye ko zo kuzohagarika ubu bwicanyi. Abarepublikane bamye bazibira ingingo ruhasha zisabwa baranana ku ngingo zo kugenzura ikibazo c'abatunga inkoho. Bavuga ko ibibazo bijanye n'ingwara zo mu mutwe ari wo muzi nyamukuru w'iyi ngorane. Ibyashoboye kumvikanwa ko birimwo gukora amatohoza yimbitse ku bagura inkoho bafise imyaka iri munsi ya 21, kongereza uburyo buhabwa amaleta kugira abantu bashobora kuba intambamyi z'umutekano babuzwe gutunga inkoho. Bumvikanye kandi no kongereza ibihano ku bakora ubwicanyi bakoresheje inkoho. Perezida Joe Biden yarashimye ivyumvikanywe ko n'abo basenateri acasaba nyabuna abashinga amateka guca bihuta bakaritora nk'itegeko, ariko akavuga ko izi ngingo zitashitse kure nk'uko yavyifuza. Washington, ijwi rya Amerika. Mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, igisirikare ca Republika ya Demokarasi ya Kongo carongeye kwagiriza u Rwanda ko rwashigikiye umuhari w'abaroberi M23 mu bitero vyabaye ejo ku munsi w'Imana hafi y'igisagara ca Bunagana kiri ku rubibe mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu. Aka karere karanzwemwo imigwano umunsi wose kandi hafa abasirikare babiri. Kongo yagirije ibitero biheruka vya M23 kuba biba uwo muhari ubifashijwemwo n'u Rwanda, bituma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri itosekara. U Rwanda rwahakanye kuba rushigikiye uwo muhari w'abaroberi. Ejo ku Imana igisirikare ca FARDC cavuze ko abaroberi ba M23 bateye ibirindiro hafi y'Ibunagana hamwe n'ibindi bice mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Kongo ikavuga ko ivyo bitero babikoze bafashijwe n'abasirikare hamwe na bya muzinga by'u Rwanda. Itangazo ryasohowe n'igisirikare ca Kongo rivuga ko abasirikare babiri bahasize ubuzima muri ico gitero. Ahandi habaye ibitero ni muri Mali, igitero kw'ibariyeri mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu cahitanye abantu 8 barimwo abakozi babiri ba douane hamwe n'abasivile 6. Amakuru ava mu basirikare ejo ku munsi w'Imana yavuze ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu kw'ibariyeri ku Tiala. Amakuru avuga kandi ko umwansi yahatakarije abatari bake. Ico gitero cabaye igihe igisirikare ca Mali cari mu bikorwa byo gukizura mu karere ka Kutiala hafi y'urubibe na Burkina Faso. Aya makuru akavuga kandi ko cakozwe n'abantu bari ku mapikipiki bataramenyekana. Ibi bitero vyatanguriye mu buraruko, mu nyuma bikwira hagati mu gihugu no mu bihugu bibanyi ari vyo Burkina Faso hamwe n'igihugu ca Niger. Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru tuyabandanirize muyavugwa muri Ecclesia Katolika. Papa Francisco yavuze ejo ku munsi w'Imana ko yizeye kuzogendera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Sudani y'umanuko mu gihe ca vuba gishoboka. Ni inyuma yaho ahagarikiye ugo rugendo kubw'ikibazo c'amagara amukitse kwivi ryiwe. Vatikano yatangaje ku munsi wa gatanu ko uru rugendo rwari rwategekanijwe kuzoba ku matariki ya 2 hamwe gushika no ku itariki 7 z'ukwezi kw'indwi kuza rutakibaye, ariko nta tariki nshasha Vatikano yatanze izo ngendo zizosubira kubako. Papa Francisco amaze igihe afise ububabare mw'ivi ry'iburyo kandi mu kwezi guheze yaragaragaye ubwa mbere mu bantu benshi agendera ku ikinga ry'abantu bafise ubumuga. Urugendo yari yarateguye kugira mu gihugu ca Libani muri uku kwezi kwa gatandatu, nago nyene rwarasibijwe ku mvo z'amagara make. Vatikano ntirigera ivuga ikibazo nyene zina Papa Francisco arwaye, ariko hari amakuru yabwiwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko uwo mwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco afise ikibazo gikomeye c'amagara yiwe, ikibazo rero c'amagufa mwiyunganiro ry'ivi. Ibi nivyo rero bituma uyu mwungere wa Ecclesia Katolika asivya izi ngendo aba yateguye gukora. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri weshatu radio yacu voa.com, naho murahadusanga kuri Facebook na Twitter, mudusanga kuri @voa radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje isibaniro ry'intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Inyeshyamba zirashaka kwigarurira umujyi wa Bujumbura. Je nabonye abasoda batangiye kurasa, bari gushaka no kubirindura imbunda zabo, bari gusubira inyuma. Inyeshyamba zifite imbaraga nyinshi. Nesi kumva ng'amabombo, kumva amasasi yo kukuvugira hejuru. Mbese yeme tu Imana niyo ishoboye. Abo ni bamwe mu baturiye uwo mujyi kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Aho muri Kongo kandi umwami Filipo w'Ububirigi ejo yakomeje urugendo agirira muri icyo gihugu. Ku munsi w'ejo yari mu mujyi wa Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo. Naho mu Burundi leta irakangurira abaturage kwirinda ikibazo cy'ubuharike. Tubafitiye n'amakuru y'imikino, mube hafi ni mu kanya gato. Rimaze kubabwira mu ngingo z'ingenzi. Mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje intambara ikomeye hagati y'ingabo za leta zihanganye n'inyeshyamba za M23. Ku munsi w'ejo izo nyeshyamba zari zavuze ko zishaka kwigarurira uwo mujyi kugira ngo zikumire ingabo za leta ikoresha uwo mujyi mu gutegura ibitero ku birindiro by'inyeshyamba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi akubutse Bunagana muri Kongo. Hano ibunagana nuruja n'uruza rw'abantu, abantu benshi barimo guhunga bava muri Kongo. Kuva mu gitondo hiri urusaku rw'amasasu b'imbunda ziremereye cyane. Abantu bose bahunze kuko hari amakuru ko inyeshyamba za M23 zirimo kurwanira igisirikare cya Kongo FARDC mu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo, bityo benshi akabahungiye ahangaha. Imirwano rero na n'ubu twumva ko igikomeje. Tugeze mu kanya twageze twumvaga amabomba giturika, ariko ntabwo twari twamenye aho biri bugarukire. Bugiye kuvugana bamwe mu baturutse muri Kongo kutubwira ukuntu bahasize, uko byifashe naho ibintu bigiye kugarukira. Je nabonye abasoda batangiye kurasa, bari gushaka no kubirindura imbunda zabo. Abasoda ba Kongo bari gusubira inyuma. Basubira inyuma baje? Basubira inyuma bava iyo mu rushanga, bari kuza mu basigara.
basanga bari kwiruka bari kubirinduga izo mbunda zabo zikomeye. Inyeshyamba zifite imbaraga nyinshi. Nibyo gute womenya gute ngo zifite imbaraga? Zirazifite, zaje zaturutse hose. Zaturutse haruguru no hepfo, hose pariti zose zari zaturutse ahantu hatatu. None wowe wavuye no musi? Navuye guno munsi nanone akandagira mu bunagana yose yahunze. none rero icyane ubwoba cyo ni cyinshi. Mbese kumva nk'amabombo, kumva amasasu ari kukuvugira hejuru, mbese yeme Imana niyo ishoboye byo. Wowe wavuye igihe ki? Navuye mu gitondo. Wasize hameze hate? Byari bimeze bite ubwo wavagayo? Byari bikomeye cyane, bari kurasana cyane. Ariko se mwe imibe aho muri Kongo umutekereza ngo ibyaho bizagarukira he? None si twari kubamenya turi abategetsi nibo babizi iyo bizagarukira. Nta mwamenye. Wewe nuko umvise asi gusa tukiruka nta kindi. None aba bantu barahunga intambara yakajije umurego mu mujyi wa Bunagana. Ubu wabaye isibaniro ry'intambara ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta, buri ruhande rushaka kugumana. Uyu mujyi uri ku mupaka wa Uganda na Kongo ni ingenzi mu byerekeye igenamigambi rya gisirikare, haba ku ngabo za leta cyangwa ku nyeshyamba zarahiye ko zigomba kuwigarurira. Guhunga bimaze kuba ibisanzwe kuri aba baturage ba Kongo. Hashize amezi agera kuri 3 nta hantu na hamwe batuye. Umunsi umwe bari mu gihugu cyabo Kongo, undi munsi bakaba bari impunzi muri Uganda, kandi nta kintu na kimwe cyerekana ko ibi bigiye kurangira vuba. Abanya-Uganda nabo bamenyere kwihanganira abaturanyi, bamwe muri bo akaba ari n'abavandimwe babo, nk'uko Joseph Kanyabugoye, umwe mu bayobozi b'abaturage aho muri Bunagana ya Uganda, yabibwiye Ijwi rya Amerika. Ni nguko aba uhetse tuterana amabuye ko n'uwawe bamutera, so natwe kuza hano ntaho twamenya amaherezo gabyo, kandi aho twamenya iyo biri kuva niyo biri kuje. Abantu bagira ubwoba, ariko abakongomani wagira ngo bamaze kumenyera kuko biri kumara gutera byahoshorora ndetse bakabasubira iwabo. So ntaho tuzi twewe ko bimeze. Iyo ni bisi ya HL iri mu kirimpunzi izikura hanga mpaka Bunagana izijana mu nkambi ya Nyakabande aho impunzi zisanzwe zakirirwa. Ariko urabona ko abantu ari benshi cyane kandi imodoka zibatwara ari nkeya, ku buryo bamwe bishigaragara ko bagiye kurara ku mihanda. Benshi mu mpunzi ntibashaka kurira bisi zibatwara mu birometero bike uvuye ku mupaka, bahitamo kuguma hafi y'umupaka biziye ko bazasubira mu rugo igihe cyose urusaku rw'ibisasu rubaye nk'urutuza. Kugira ngo iki kibazo cy'umutekano muke gikemuke, inyeshyamba zivuga ko zikeneye kugirana ibiganiro by'amahoro na leta, ariko leta isa nkaho itaranyurwa n'icyo gitekerezo, nubwo n'imiryango mpuzamahanga aricyo yayisabye, dore ko leta yariherutse no kwita uyu mutwe kuba ari uw'abaterabwoba. Ku cyumweru urusaku rw'amasasu aremereye rwiriwe rwumvikana umunsi wose, ariko ku mugoroba rusa nk'urucecetse. Gusa igihe twateguraga iyi nkuru ntibyari byakamenyekanye neza niba abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bashoboye gufata umujyi wa Bunagana nk'uko babyifuzaga, cyangwa niba ingabo z'igihugu zari zabasubije inyuma. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, i Bunagana. Turacyari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ejo ku cyumweru umwami Filipo w'Ububirigi hamwe n'umwamikazi Matilda basuye umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. I Bukavu umwami Filipo yasuye ibitaro bya Panzi ahazwi nko kwa Dr Mukwege. Aha Dr Mukwege akaba yarashimye umuryango w'ibwami kuri uruzinduko, ariko asaba Ububirigi ko bwafasha mu kugira ngo abagize uruhare mu byaha by'intambara n'akaga muri Kongo bazagezwe imbere y'ubutabera. Temistocle Mutijima yarabikurikiye. Akigera ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu birometero 44 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu, umwami Filipo yakiriwe na bwana Michel Samarukonde, minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'abandi bategetsi barimo na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo. Uruzinduko rwo mu mujyi wa Bukavu bigaragara ko umwami Filipo n'abamuherekeje baruhariye hanini ibitaro bya Panzi by'umuganga rurangiranwa Denis Mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro ku isi cya 2018. Aha nyuma yo gusura ibice bitandukanye by'ibi bitaro, ubutumwa bw'umwami Filipo w'Ububirigi bwasomwe na Madame Myriam Kitir, minisitiri w'Ububirigi ushinzwe ubufatanye mu iterambere. Minisitiri Myriam Kitir ati: Aujourd'hui,
uyu munsi turi hano ngo dushima akazi gakorwa na Dr Mukwege, umuntu twubaha cyane. Biturutse kuri we, umubabaro w'abarokotse ihohoterwa ry'ubwoko bwose ryibasira abagore waramenyekanye kandi uhabwa agaciro ku isi yose. Mu izina rya leta y'Ububiligi ndifuza gutambutsa ubu butumwa bwo gushyigikira Dr Mukwege n'abo bakorana muri uyu murimo. Ku ruhande rwe, Dr Denis Mukwege yashimye umwami Filipo kuba yasuye ibitaro bya Panzi. Avuga ko ibi byerekana igikorwa cya kimuntu cyo kwifatanya n'abagirwaho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko abagore bafatwa ku ngufu. Icyakora uyu muganga yongeye kwamagana icyo yise umuco wo kudahana abagira uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Aha akaba yashyize mu majwi igihugu gituranye cy'u Rwanda. Uku kudahana babikoze baba amaleta cyangwa se abatari amaleta, abanyekongo cyangwa se abanyamahanga, bibyara akaga gakomeye gatiza umurindi urugomo ruhora rwisubiramo muri aka karere. N'ibikorwa byinshi by'ubushotoranyi igihugu cyacu gikorerwa, ibyavuba bikomeje na n'ubu tubirebera bivana bacu n'abagore mu byabo, n'iby'umutwe wa mama 23 bimaze imyaka 40 bizwi ko ufashwa n'u Rwanda. Aha, Dr Mukwege akaba yasabye Ububiligi gufasha mu rugamba rwo guharanira ko abagizweho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo babona ubutabera. Ahipanzi kandi umwamikazi Matilda yagiranye ibiganiro byihariye n'abagore bagiye bavurirwa mu bitaro bya Panzi nyuma yo gusambanywa ku gahato n'abarwanyi bo mu mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiganiro by'abo bagore n'umwamikazi bikaba byabereye mu muhezo. Uretse ijambo ryasomwe na Minisitiri Meriam Kitir, umwami Filipo w'Ububiligi n'umwamikazi Matilda ntacyo batangarije Panzi mu ruhame mu magambo yabo bwite. Icyakora hari uko mu muryango w'ibwami mu Bubiligi bafata ibikorerwa muri ibi bitaro mu kwita ku bagore basambanywa ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Igikomangomakazi Marie Esmeralda, nyirasenge w'umwami Filipo ariko utarajyanye nawe muri Kongo, aherutse kubigarukaho mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika. Icyambere navuga ko ibyo banyuzemo ari ibyaha biteye ubwoba. Mu by'ukuri ni isambanywa ku gahato rikoreshejwe nk'intwaro y'intambara, ni ibintu ndengakamere. Ibyo Dr Mukwege arimo gukora ni umurimo uhambaye, nk'uko wabivuze yitangiye uriya murimo. Iyo nza kuhaba rero, icyambere nari gushimira bariya bagore barokotse ibyaha ndengakamere bakorewe, hanavuga ko twese nk'abagore bo ku isi yose tugomba kwerekana ko twifatanije n'abavandimwe bacu bo muri Kongo. Umuryango Fondation Panzi hamwe n'ibitaro bya Panzi batangaza ko kuva mu myaka 23 ishize abagore barenga 68,000 basambanyijwe ku gahato bamaze kuvurirwa kuri ibyo bitaro. Uruzinduko umwami Filipo w'Ububiligi yagiriye Bukavu kuri iki cyumweru rurasoza iminsi 6 y'uruzinduko rwe rw'amateka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kuva ku bitaro bya Panzi, we n'abamuherekeje bakaba berekeje ku kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cya Karambo, aho byari biteganijwe ko agirana ibiganiro byihariye n'abene gihugu b'Ububiligi baba mu burasirazuba bwa Kongo. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Noneho tujye mu Burundi, aho muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu havugwa cyane ikibazo cyo guharika abagore n'isenyuka ry'ingo. Abagabo baravuga ko babikora kubera umugore umwe hasuzugura uwo bashakanye, mu gihe abagore babihakana bakavuga ko abagabo babiterwa n'irari ry'umubiri. Mu butegetsi Mabayi bo baravuga ko ubu batangiye ibikorwa byo gukangurira no gusobanurira abaturage ingaruka mbi zo guharika. Eloge Wilikaneza ni utugezaho iyo nkuru. Christine Yimpaye aturuka ku mutumba wa Mukoma muri komine Mabayi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yagiye kwitwara ku biro bya komine mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Mu guharikwa yemeza ko umuryango w'umugabo wiwe yabigizemo uruhara. Byarashitse nshima ku muhungu tudahujije ubwoko, nyene turashima na biba ngombwa ko dutwarana. Hamwe ramaze kuntwara ingorane ziragenda zihaba, bashikiye bakaza bashaka kumvogera, bashwana baca bashaka kunshiramwo, birashikaho rero jewe navuga ati Mana jewe ibintu ntago nobyishoboza, reka negera abadutwaye nko mu muryango rero bamaze gushikayo, umuryango yarawusuzuguye, tumaze gushika mu manza akazashaka ngantukembera, agashaka ngo abe yonangirira nabi mu bantu hagati. Niho byagezeho ngiye kugwaza mwene wacu
numva ngo yazanye uwundi mugore, amaze kuzana uwo mugore nanjye nce ndaza ngaha kwitwara, ubu naje ngo bantunganyirize batwumvirize. Uwo mukenyezi w'umwana umwe yabazwa no kubona kenshi iyo abagabo bamaze kuronka mikoro baca bahitamwo kurongora abagore bakiri bato bataye aho bafashanije kuyarondera, agasaba ko haba amashirahamwe afasha abakenyezi gutunganirizwa. Umukenyezi yoba yabonye ku mugabo wiwe ariko araja mu bintu runaka, bakamwereka nk'ahantu ushobora kuba yokwitura bakamutunganyiriza. Sinumva n'ukuntu nobivuga, kiretse nk'ahajya nyene twaba dufise nk'amashirahamwe yoba ariko aravuga ati we ubonye kanaka gukoreye ikosa ngwino utwiture tugufashe. Nk'ubu twebwe nta nubwo turamenya ngo umukuru w'abakenyezi n'uyu canke n'urya. Nadine Mukeshimana aramaze kubona bahukana mu kibano kandi nawe vyamubayeko, mbere no kuvurwa ku buntu bikorerwa abakenyezi bibungenze n'abibaruka nta burenganzira bifitiye bitewe nuko umunega we yamwihakanye. Umaze gutwara inda abahungu baho baca baguta bagaca bigira, ntibaba bakigukurikiranye. Hanje mfise ubugwayi mu nda kuko inda yarakoroganye, maze gukorogana ngeze kwa muganga baranka kunyakira uburyo kubwo muhungu atabonetse, baramutumye karanka kuza kwa muganga. Rero ubu ngubu banyirukanye kandi banyirukanye mfise n'agateteri mu ntoki, baje bambwira ati umugabo atabonetse ntabwo bashobora kumvura kandi sishobora kuja mu bitere uwo mugabo atabonetse. Mukeshimana asanga abagabo batabagore bakwiye guhanwa nk'inkozi z'ikibi kuko kubwiwe ataho bitandukanye n'ihohoterwa. Bakurikirana kuko baba baguhohoteye, baba bakujanye ngo bace bakugira umugambi wo kwirukana, nawe ubugiye wibaza ko ugiye kubaka nk'abandi. Ariko umurimyi atashimye kwivuga izina, yibaza ko n'abakenyezi bafite uruhara mu iharikwa ryabo. Ayivuga afatiye ku mico n'akaranga vya kera, abona ko biriko biratituka mu bakenyezi. Aha yari mu murima wiwe w'amatomati. Araho usanga biva ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo, wamubwira ati mpamazi ndarushe, ntakubaze niyo waciye agaca agusuzuma nawe nuyisukire nuyihereza amazi nta maboko ufise. Uwo mugabo wundi nawe nyene yatashimye ku mwidondoro w'umenyekana, wavuga ko amakosa ari ku mpande zose. Kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo, kubw'ibyo batamweretse icyubahiro afise canke bamubwizanye urupfasoni kugira bamuyegereze mu ngeso, gutyo birashobora kumutera kandi gatima akaja kurondera abandi. Birashika hakaba ikintu no kutakurengwa y'umuntu Imana yahezagiye akaronka uburyo hakubukoresha neza, ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza canke abagore beza bisize, gutyo agaca azana uwundi mugore agira kabiri canke agira gatatu. Jean Fridore yahirondereye atwara igisata ca Etat Civil yakijejwe ibijanye n'ingo n'imiryango muri komine Mabayi, avuga ko bigorana gutatura amatati y'abaharikana bitewe n'uko abagabo benshi batandikisha ubakanye. Akenshi nk'imanza zikunda gushika ushobora gusanga n'uwo mugore wa mbere babanye bidaciye mu mategeko, bavyaranye nk'abana batanu nk'akarorero, mugabo kubera ko hariho kutumvikana mu rugo, ugasanga uyo mugabo yipfuje kuzana uwundi mugore agaca ashaka kuza kuwandikwa muri Etat Civil. Avuga ko amasekeza akorwa yo guhanura abagabo no gusigura ingaruka mbi zo guharika, mugabo bigoye kurandurana n'imizi yo ngeso. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, turahera mu Burundi. Amakipe y'abakobwa n'abahungu bari munsi y'imyaka 19 ari yazahagararira akarere ka gatanu mu mukino wa beach volley mu marushanwa nyafrika azaba mu mpera z'uyu mwaka mu Misiri. Mu mupira w'amaguru naho igikombe cy'umukuru w'igihugu cyatwawe n'ikipe ya Bumamur. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Urukino rwa nyuma rw'icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu rwahuje Bumamuru na Flambeau du Centre isanzwe ariyo yatwaye igikombe cy'u Burundi bwose. Bumamuru yo mu ntara ya Cibitoke ikaba yatahukanye intsinzi ibitsindo 3-1. Uwo mugwi rero ukazuca serukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo. No mwaka uheze uwo mugwi niwo wari waserutse utsindwa ku ntambwe ya mbere na Diable Noir yo mu gihugu cya Congo Brazzaville. Muri beach volleyball naho mu nkino zo kurondera imigwi izitabira amahiganwa ya Afrika y'abasore n'inkumi badashikana imyaka 19 azobera muri Misiri. U Burundi nibwo uzoserukira akarere ka gatanu haba mu bigeme no mu bahungu. Mu bigeme mu rukino rwa nyuma hahuriye imigwi y'u Burundi yari yasezereye iyo mu Rwanda. Umugwi warugizwe na Ange Delicia Igiraneza na Orline Dushime ukaba ari watahukanye intsinzi utsinze umugwi wa Pamela Irakoze na Josiane w'amahoro ku maseta 2-0. Mu bahungu naho umugwi wa Diamel Ndayisaba na Lionel Ndayisaba abahungu bavukana bakaba batsinze umugwi wo muri Tanzania amaseta 2-0. Lionel Ndayisaba akaba amenyesha ko iyo ntsinzi bayikesha imyiteguro myinshi bakora. Abakozi bacu
barafashe umwanya ukwiriye wo kutwitaho, badukoresha, batwereka ubuhinga bwinshi bagiye bariga ku bindi bihugu bindi bitandukanye. Twagize imyiteguro myinshi myiza cyane kandi baratwitayeho gushika n'uno munsi turashimira cyane rwose. U Rwanda rukaba rwatahukanye ikibanza cya gatatu mu bigeme muri izo nkino. Mana Jean Paul amenyereza u Rwanda akaba yamenyesheje ko barushijwe bize byinshi bizobafasha gutera intambwe baje imbere. Basanze bahiganwa n'abandi bangana ariko bo bamenyereye beach volley kandi bo ari ubwa mbere bayikinnye. Ngira ngo usibye no kuba ari ubwa mbere, imyiteguro yacu twabonye igihe kitari kinini kubera yuko bari mu mashuri. Ubwo rero ntekereza ko abandi bagenzi babo babarushije kuba bamenyereye beach volley. Uwamenyereza u Rwanda amenyesha yuko bagiye kwitegura bihagije kugira bashike urwego rw'abandi. Somo rihavuye nuko tugiye tuzi ikigero turiho, tuzi uburyo tugomba kwitegura ngo tuzamure abana tubagereranyije n'aba ngaba bafite izo facilite. Nkaba ntekereza ko federation izashaka ubufasha buhagije muri ministère ndetse na komite olympique ku buryo haba aménagement de terrain zituma abana batoya bashobora kwaccessinga ibibuga bagakina inshuro nyinshi. Muri basketball naho mu higanwa ry'u Burundi ku munsi ugira 8 urukino rwari rwitezwe gusumba izindi n'urwahuje Dinamo n'Urunani. Urunani nibwo rwatahukanye intsinzi ku manota 78 kuri 67. Aroni Kagame amenyereza uwo mugwi aramenyesha icyo bakesheje iyo ntsinzi. Victoire twikesheje ubwira bw'abakinyi n'ubutwari bw'abakoci bitanze indwi yose kugira ngo bashobore guha ubumenyi abakinyi n'abakinyi ingene bashoboye kwitwara kugira ngo bashobore gushira mu ngiro icyo twagize mu mimenyerezo. Olivier Ndariagije wewe amenyereza umugwi wa Dinamo amenyesha yuko baziza abahagarikizi. Nimba bari kwavuga ngo basket yo ngaho iriko atera imbere na arbitrage nitera imbere kuko nimba idateye imbere na basket yacu izoca aba bariko baraduga usaba manuka ko nimba bagomba kuja kuri ritme ya arbitrage hanze bizoca bigora ingere baja gukinayo. Mu zindi nkino zabaye New Star yatsinze Jimkana ku manota 87 kuri 72, nayo Remesha itsinda Brothers ku manota 85 kuri 65. Kugeza kuri 8 Urunani ruri mu kibanza ca mbere. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda, aho mu mukino wo gusiganwa ku magare Abdallah Murenzi yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'uwo mukino mu Rwanda Ferwasi. Jean Claude Munyandinda arakomeza. Mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu habaye amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'uwo mukino mu Rwanda Ferwasi. Aya matora yagombaga kuba yarabaye ku itariki 29 y'ukwezi gushize kwa gatanu, ariko aza gusubikwa ku munota wa nyuma. Ku myanya hafi ya yose hiyamamazaga umukandida umwe rukumbi. Watorewe kuba perezida w'ishyirahamwe Ferwasi ni Abdallah Murenzi wari usanzwe kuri uwo mwanya. Umuntu washoboraga guhangana nawe mu matora ni Thierry Rwabusaza, ariko yaje gukuramo ake karenge gitaraganya. Amakuru atugeraho akavuga ko yokejwe igitutu na bamwe mu bikomerezwa bivuga ari kijyana mu gutanga icyerekezo ku miyoborere y'inzego za siporo mu Rwanda. Mu matora y'ejo bundi kwa gatandatu kandi watorewe kuba vice perezida wa mbere muri ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda ni François Karangwa. Liliane Kayirebwa yabaye vice perezida wa kabiri, umunyamabanga mukuru aba Benoît Munyankindi. Watorewe kuba umubitsi ni Asia Ingabire. Hatowe kandi abajyanama, abagize komite ngenzuzi n'abagize komite nkemurampaka. Komite nyobozi nshya ya Ferwasi yavuze ko mu nshingano zikomeye zitegereje harimo gutegura shampiyona y'isi izabera mu Rwanda mu mwaka wa 2025. Tunyarukiye mu mpira w'amaguru, mu mpera z'icyumweru gishize ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagarutse i Kigali ikubutse Dakar muri Senegal, aho yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Senegal mu mukino w'umunsi wa kabiri mu itsinda rya 12 mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu muri Cote d'Ivoire umwaka utaha. Muri uwo mukino intare za Senegal zatsinze Amavubi y'u Rwanda igitego 1-0. Nyuma y'imikino ibiri u Rwanda rufite inota 1-6 rukaba ku mwanya wa gatatu mu itsinda rya 12. Bamwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu bavuga ko imwe mu mpamvu bacika intege ntibitware neza ari uko badahabwa agahimbaza musiki mu gihe bikenewe. Tukiri umupira w'amaguru kandi shampiyona y'icyiciro cya mbere yari imaze ibyumweru hafi 3 yarasubitswe. Guhera uyu munsi kuwa mbere irasubukurwa hakinwa imikino y'umunsi wa 29 ari nawo banzirizo wa nyuma. Kuri wa mbere hateganyijwe imikino 7. Ikipe ya Musanze FC irahura na Mukura Victory Sport kuri stade Ubworoherane i Musanze. Kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba ikipe ya Etoile de l'Est irakina na Gorilla FC. Bugesera FC irahura na Police FC kuri stade Bugesera. Marine FC ikaza gukina na Rayon Sport kuri stade Umuganda i Rubavu. Ikipe ya APR FC
irahura na AS Kigali kuri stade ya Kigali Nyamirambo, Gicumbi FC irakina na Rutsiro FC kuri stade ya Gicumbi, hanyuma Espoir FC ikaza gukina na Kiyovu Sport kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Ejo kuwa kabiri hazaba umukino umwe uzahuza Etincelle FC na Gasogi United kuri stade Muganda i Rubavu. Yari Kajya Munyandinda i Kigali. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe. Jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma wabagezagaho aya makuru, ari nanjye wayabegeranirije. Ndagira nti amahoro n'amahirwe.